uko umwaka utashe igenekerezo rya ndwi imyandagaro ni umusi wahariwe commune mu gihugu c'u Burundi. Muri commune Mbuye yo mu ntara ya Muramvya uwo musi mukuru ukaba wahimbajwe. Abenegihugu baje bava mu mazone atandukanye bahuye n'imvukira z'iyo commune zisanzwe zirangurira imirimo ahandi, bakaba bahuriye hamwe bongera biginana basangira n'ibifungurwa. Imbere y'uko ibirori nyezina bitangura, abavuka commune ya Mbuye babanje kwereka ureresi ivyaranguwe mu mwaka wa 2020 ushira 2021. Ariko ashikiza ivyaranguwe musitanteri wa commune Mbuye yagarutse ku vyakozwe haba muri politike n'imibano eka no mu bijanye n'inyubako. Commune yarinjije amafaranga angana imiliyoni 100,436 n'amajana 376, aho mu mwaka wahera w'2019 ushira 2020 hari hinjiye amafaranga angana imiliyoni 63 mu nyubako rusange. Duhere muri zone Gasura, harubatswe ikirasi kw'ishure shingiro ry'Ikabuye, harubatswe ingoro y'umukuru w'umutumba Ikabuye, haraguwe ivuriro rya Gasura, harubatswe ikiraro gihuza Nete Kabuye, Gasenyi Kigabiro Rugari, harakozwe utubarabara tw'imigenderanire muri Murehe hamwe na Nete Kabuye, harubatswe ishure shingiro n'utuzu twasugumwe ku mutumba wa Nete. Muri zone Buhangura harubatswe ikiraro gihuza Rugari na Kigabiro, harasubirwamwo ikiraro gihuza Rutegamambuye gica mu Rugari aho bita Inyarukenke, haraguwe ivuriro ryo mu Rugari, harubatswe hongera harasakagwa ikirasi c'ishure kw'ishure shingiro rya Buhangura, harubatswe ingoro y'umutumba wa Janga. Muri zone Mbuye harasizwe isima ibirasi bitatu kw'ishure shingiro rya Kivoga ya mbere na Kivoka ya kabiri, harubatswe hongera harasakagwa ingoro y'umutumba ku mutumba wa Mugerera na Kigina, harubatswe ikiraro ciza gihuza commune Mbuye na Bukeye co mu Kiyago, harasubiwemwo ibarabara ry'imigenderanire rya Gatabo Kivoga, haraguwe ivuriro ryo Muguya, harashikanwa n'amazi meza. Ku mitumba yose yo muri commune Mbuye hariho amakoperative sangwe n'ayandi makoperative ahurikiyemwo abakenyezi n'ugwaruka. Ijambo nyamukuru rikaba ryashikijwe n'umushinga amateka Abel GASHATSI asangwa ari n'icegera ca kabiri c'umukuru n'amashinga amateka y'u Burundi, akaba n'imvukira ya commune Mbuye. Akaba rero yasavye Abanyembuye kwishimira commune yabo ngo bongere bafatane mu nda mu kubumbatira amahoro n'umutekano mu budasa bwabo. Banyembuye bene wacu twategereza kunezerwa nuko tuvuka mu commune nziza, ikomine nziza, ikomine hambaye, ikomine imera, ikomine yimbuka, ikomine imvurigwa, ikomine nziza. Tuyikunde rero, mu kuyikunda rero ubwa mbere turakundana, tubumbatira amahoro n'umutekano. Aha turi ngaha yaba hadatekanye ntituba twicaye tumerewe neza nk'uko. Muzitirire hose impande zose ntihagire inkozi y'ikibi iza kuduhungabanya ngaha iwacu muri commune ya Mbuye. Hama twumve ko turi umwe. Murabibona muri kahise ivyagiye biba ngaha, ivyagiye biba mu gihugu. Ivyo bintu tubirandurane n'imizi. Umugera w'amacakubiri, ibi vy'amoko twibonamwo, twumve ko imbere yuko ivyo vy'amoko biza twumve ko turabarundi, turabe tuti mbega ikomere yacu itera imbere gute. Imbere y'uko ibirori nyezina bitangura, umushinga amateka Abel GASHATSI akaba yari yabanje kugendera ivuriro rya Kivoga risanzwe rifashe mu mugongo n'ababikira bene Mariya. Abo nabo bakaba bamutembereje mu bisata bitandukanye vy'iryo vuriro, bamwereka ibibuze kugira ngo imirimo ishobore kuranguka neza, bongere baje no ku rugero rw'amavuriro asanzwe aronka amanota meza mu vyo kwitunganya mu bijanye n'ibikoresho n'isuku. Umushinga amateka Abel GASHATSI akaba yaciye abemerera kububakira uruzitiro rw'ahasanzwe hatabwa imicafu. Ico kibanza naco kikaba cari gisanzwe ari kimwe mu bituma iryo vuriro ritaronka amanota meza mu gihe abagenduzi baba baje kurigendera.